Tarsis Hope Ministry asanzwe n'abakora iki gikorwa cyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi ndetse no gushigikira abatishoboye. Bushitse twari mu ntara ya Gitega turabiberetse hari umuntu ari karakurikiranwa n'iyi ministeri kubijanye no kwivuza. Nakaye kajamo nawe mubwira. Icyambere numva no musabira umugisha kandi umugisha kandi umugisha kandi umugisha kandi umugisha ukomeye ukomeye ndavyumvise nararyohewe nasanze yeretswe nanje uko neretswe nanje ndarindiye Imana incira inzira disi nanje cyo gikorwa naraceretswe kandi bikomeye cyane ndamuteye intege imirimo y'abera izokwibukwa. Tarsis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Katongere turamutse nshuti namwe bakunze bigarabica kuri Tarsis Hope Ministry TV mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tukaduvise umutumire n'uyu mubona imbere yanyu, reka tumuramutse kandi tumuhe kano kanya abaramutse ngara bidondore ni prote turakingiwe nk'ibisanzwe. Umutumire wacu turamwakiriye, turabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Amina. Murashobora gufata karyo mukidondora bari ko radukurikirana muce mugira ko mutugaburira ico Imana ashize ku mutima wanyu uyu munsi. Murakoze cyane, turabaramukije abariko baradukurikirana bose mu butumwa bw'ijambo ry'Imana. Ku mazina nitwa Nduwi Alice, ndi umukozi w'Imana. Imana yahamagaye mu gihe cyayo hageze. Nje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa ibice 9 ku murongo wa 36. Nzanye teme y'ijambo ivuga ngo dukore imirimo izahoraho naho tuzoba twaramaze gupfa. Dusome mu izina rya Kristo umunyanazareti. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Petero azura Tabita. Kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Doroka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwishi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa. Bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu nzu yo hejuru, kandi kukwiruda hari hafi y'Yopa. Abigishwa bumvise ko Petero ari bamutuma kw'abantu babiri bamwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arikora ajana nabo. Ashitseyo bamujana muri ya nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara tamana. Doroka yapfunditse akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga, maze ahindukirira umubyimba ati Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero arabyuka aricara. Imana ishimwe cyane. Bona aya majambo y'Imana nje kugira ngo dusangire namwe bene data. Jambo ry'Imana twumvise ngo dukore imirimo izahoraho naho tuzoba twaramaze gupfa. Kandi iyo umuntu yakoze imirimo myiza haragera igihe nubwo yoba atarapfa imirimo ikamuvugira. Umuntu arashobora gushika muri situation runaka bitagikunda nuko ashobora gusenga, ariko afise imirimo yakoreye Imana yewe iyo mirimo ikazi kamuvuga, imirimo ikaduga mu ijuru ikaba ari ivuga umuntu bitagikunda kasenga, bitagikunda kavuga, bitagikunda ko yigwanira, imirimo ikaduga igafasha umuntu ikamutabara ikaduga mu ijuru. Twumvise ngo umumama yitwa Dorokasi ngo Tabita ngo lisigura ngo Dorokasi yaragwaye ngo ariko yarafise imirimo myinshi yakorera abantu b'Imana, yakunda imfubyi agakunda abapfakazi ndetse ngo akanabambika. Ngo nibaza ko yoba yari umutayeri kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo yama ngo ashonera impuzu abapfakazi akabashonera bakambara. Imana ishimwe cyane. Buri muntu wese numva no mwingingira muri kino gihe gukora igikorwa Imana yo mwibukirako. Dorokasi ngo haragera igihagwara ahakwa gupfa mu nyuma mbere ngo aranapfa. Abapfakazi n'imfubyi bumvise ngo yapfuye yewe barababara batangura kurira
nukuri ijuru rirabyumva. Ubwo nyene Imana ikangura Petero ahantu ari ati genda Iyopa urabe ibyo bintu biriko birariza abapfakazi. Petero araza asanga bariko bararira ngo barira berekana amapfundo y'impuzu ngo yabashonera bafise agahinda tese none ubuho ninde uzatwambika ubuho bizogenda gute ubuho bizohererahe ariko yamarira yabo bya bikorwa biraduga yaramaze gupfa yapfuye Dorokasi imirimo yiwe iraduga yewe igera ku Mana abapfakazi baribukwa yongera kugaruka mu mubiri. Nawe ndakwipfurije mwene data uri kurumviriza buno butumwa wibuke gukora ikintu kizahoraho. Aya matungo dufise mu isi azorangira, inzu nziza zizorangira, duhwere tubisige ndetse bisigare birarya abandi, ariko nagira ndakubwira ngo umurimo wakoze mu isi ukiriho uzamira busize mu isi, ndetse nawe mu ijuru wambarire n'igitsibo mu bugingo budashira. Ndakwifurije gukora neza, kora ibyiza uburyo bukihari. Niko ijambo ry'Imana rivuga hariya mu gitabo cy'umusiguzi ibice 11 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo dukore ibyiza uburyo ngo bukihari. Haravuga ngo terera ibyo kurya byawe ku mazi ngo bizokongera kugushikira haheze iminsi. Nukuvuga ngo ibi byo kurya bibiri ivuga duterera ku mazi ni mirimo tugenda turakora muri bene data, ni mirimo tugenda turakora mu bababaye, ni mirimo tugenda turakora mu badafise uko babigenza, nabo tugenda turambika bagenda gusa. Niyo mirimo ngo tuzokongera kuyibona hashize ikindi gihe. Hariho igihe uno munsi ushobora kugirira umuntu neza, ineza ukoze kurya muntu ntabwo igaruka ngo ineza Imana ishaka kugwa kubwico kintu ngo gice kuri wa wundi. Oya nukuri Imana ifise inzira nyinshi, irashobora guca handi kibuka igikorwa cawe, nawe mu magorwa ca gikorwa wakora Imana ishimwe. Imana ikongera ikazi kagira gute ikakizanira inyungu umaze gutaha. Hari ahantu nasomye havuga ni jambo ryafashije kandi n'ubu rirafasha cyane. Jambo rivuga ngo umugororotsi ngo agendera mu gutungana kwiwe. Haleluya. Ngo harahiriwe abana azosiga. Nukuvuga ngo umugororotsi yatunganiye Imana agahagarara mu mirimo y'Imana neza, arafise igihe abana biwe bazosigara baraba mu migisha yagize gute yasize akoreye nahazoba yaramaze gutaha. Ni ijambo ry'Imana narinzanye. Dukore imirimo izahoraho naho tuzoba twaramaze gupfa, zosigarira tunga imiryango yacu, zosigarira tunga abuzukuru bacu. Ushobora no kugwara Imana ikibuka imirimo yawe. Hezekiya aragwaragera gupfa ngo Imana itumuwavugishwa na Yesaya aramubwira ngo tunganye ivyo mu rugo rwawe kuko ugiye gupfutagikira. Hezekiya aravuga toya hari imirimo nakoze hari n'iyindi nimirije gukora ntarakora. Ivyo bintu bica biraduga bishika ku Mana bene data. Imana ikirongera iratuma Yesaya ngo genda ubwire Hezekiya ngo mu myaka yawe yo kubaho wongewe imyaka yindi 15. Hezekiya cyaba muzima kubera imirimo. Yewe ga ndakwipfurije gukora imirimo myiza. Yesu abahezagire n'aya majambo y'Imana. Nshuti mukundwa, dukora ibi bikorwa bya data, dukorere ndiho bigikunda. Ego nivyo mubiri tubikore ariko ntitwibagire gukorera bene data nabo babayeho nabi. Hari abantu benshi barindiye ko bafungura ari ukonje canke we uje. Hari abantu benshi barindiye ko baza kwambara ari ukubambitse canke genda bambitse. Hari abantu benshi barindiye ko baronka ubufasha bwaho baba ari uko jewe serutse canke wewe. Muze tubikore tubikunze. Yesu nabahezagire, tuzobiherebwa ingero. Mwarahezagiwe cyane n'aya majambo y'Imana. Abayumvise umwami Yesu abahezagire. Amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana mu dushikirije ijambo ryiza rikoze ku mitima yacu. Nizera ko rikoze no ku mitima y'abantu benshi bariko baradukurikirana. Renyibukije iyerekwa rya Tarsisopo Ministry TV ryo gushigikira imfuvyi, bapfakazi ndetse n'abatishoboye. Imana baheze kubwa rino jambo. Amen. Nizere yuko arifashije benshi. Amen. Ariko imbere yuko dusozera mu nkundire, harabari mu buzima bugoye kumbure nkuko mubivuze mu ijambo ry'Imana. Nakaye kajambo kindemesha ngo batekerera. Kristo yazabaho umugisha. Amina. Akantu kindemesho no tekerera abantu bari mu ntambara.
ijambo rya mbere ngira ndabaremeshe rivuga ngo nta mvura idahita kandi iri jambo nkunze kurikoresha kenshi cyane ndakunze kuvuga ngo yantabaye nabizobatabara rero nibihangane bo iyo habaye ikibazo ku muntu iyo habaye ikintu biti kibazo haba hari n'inyishu yacu no kuvuga ngo nta kibazo umuntu aca nta kibazo cigenga nkuko atanyishu yigenga no kuvuga ngo iyo habaye ijambo bita inyishu nuko haba habaye ikibazo imbere no kuvuga ngo iyo habaye ijambo bita ikibazo naco nuko inyuma y'ikibazo hari inyishu nta mvura idahita umuntu ari mu bigeragezo ababaye niyihangane Imana mwijuru nico yabereyeho kandi nico yitiwe Imana yabayeho kugira ngo itabare abantu bayo hari ahantu muri Yesaya havuga ngo nzogukiza nzogukomeza kandi ngo nzokuramira n'ukuboko kwanje ngo nukuri ndakundi y'Imana igibuze ijambo ngo nukuri nguma niga ko ukuri kw'Imana icarico umuntu arashobora kuvuga ngo nukuri akakubwira ngo nukure jo nzoguha amafaranga nukure jo ntazokurihira inzu pe nakatoka kagira uko ngo nukuri nzokurihira nze rindira umurondere kuri telefone acakubwira ati no sanga yahiriye ugwara aca yiryo gwara vrema ariko Imana irinze ivuga ngo nukuri nduhoraho ndirahiye hagarara ku Imana yavuze naho umuntu yoba atarumva n'ijwi ry'Imana Imana ntiyitaho umva Imana nahitovugira kora simpaka ngo Imana ivuge rero uwo muntu ndamuremesheje nahumure nyuma y'ubwo buzima hariho ubundi buzima ego murakoze cyane ku nshuro ya mbere tubakiriye muri Tarsis Hope Ministry TV ndetse muri mu nyubakwa za Tarsis Hope Ministry asanzwe n'abakora iki gikorwa cyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi ndetse no gushigikira abatishoboye bushitse twari mu ntara ya Gitega turabiberetse hari umuntu ari karakurikiranwa n'iyi ministeri kubijanye no kwivuza nakaye kajamo nabo mubwira bo icambere numva no musabira umugisha kandi umugisha ukomeye ndavyumvise nararyohewe nasanze yeretswe nanje uko neretswe nanje ndarindiye Imana incira inzira disi nanje cyo gikorwa naraceretswe kandi bikomeye cyane ndamuteye intege imirimo y'abera izokwibukwa nakomeza bikora kandi byukura bikora guwe neza nukuri ni rya jambo nyene mpejeje kuvuga ngo umugororotsi agendera mu gutungana harahiriwe abana zosiga ibi bintu bizosigara mu ruvyaro rwe ndetse bisigare no mu miryango nukuri umva nukuri kandi ndanamusaba inkomezi abibemwo neza bigenze neza ijuru rivyishimire nyuma y'ivyo hariho igihembo amina ubu yo kurondera ko nawe igiyere kusanzwe urifise uwo musabike kugira ngo mukorane muri rino yerekwa nukuri ico no musaba nanje yoshigikira mu ico gikorwa kuko bo nanje aho nkorera imirimo sanzwe ndagikora ariko ndacameze ukunyene ndi hasi ariko kubera ari Imana yampamagaye no kuvuga ngo turagerageza turosa gasukari tukagaha abantu nuko nanje ashigikiye ubwo byomfasha cyane hanyuma mbere yuko dusozera kino kiganiro mukozi w'Imana Alice nk'umuntu yaba yifuza namwe kubashigikira muri iryo yereko musanzwe mufise yo baronka gute murafise akamero ka telefone mwashobora kumuha ego cyane turagafise nimero ya telefone umuntu yo turonka ko reka ndabivuge mu Kirundi ariko irakunda kungora mu Kirundi ni 68 majana 750 majana 574 68 754 murakoze cyane ubwo na WhatsApp niyo ariko nari mikashingirana yonyene nari mikashi ni yonyene ego na banko ni yonyene aho woca hose hari umugani mu Kirundi bavuga ngo vomera zose ngo ntuzuru zotangura kwa mugwaye cyane ego mukozi w'Imana tukundire tubashimire kwa mwafashe kano kajyo umukaza wogira ngo mugire ico muganira bari ko aradukurikirana murakoze cyane ego nuko nje turi mwakuze turabashimye mwabanye natwe muri kino kiganiro tuzosubire duhure ubutamu kino kiganiro kuri mikoro ya nyene ni protect rakingwa cyangwa umwite Mr Poro umutumire wacu mukozi w'Imana Nduwimana Alice tugushimire murakoze natwe turabashimiye murakoze mwakoze namwe guhitamo kurikirana ibiganiro bica kuri Tarsis Hope Ministry TV naho ubutaha bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen